muhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo mweranda. Azwa mukama. Muri rya minsi Yesu yabariye ishengero n'abigishwa biwe ati: abigisha n'abafarizayo bari mu cicaro ca Musa. Ivyo bashobora kubabwira vyose rero murabikore, mugire ko mubizigame. Yamara ntimubigane mu vyo bakora, kuko ico bavuga atari cyo bakora. Bazigira abantu ku mizigo badashobora, nabo badashaka kuyikozako n'urutoke. Ivyo bakora vyose babikora ngo babonwe. Nico gituma bambara mu ruhanga ifirateriya, bakongereza ubuyonga bw'imitamana yabo. Aho batumiwe bakunda ibibanza vy'imbere, bakarondera ko abandi bo bahera bwakeye aho ishengero rihora rikoranira. Nuko babita abigisha. Mweho umwigisha wanyu n'umwe, namwe mukavukana mwese. Mweho hano kw'isi nta wundi mwokwita dawe, kuko mufise so umwe ari mw'ijuru. Ntibabite muhanyi, kuko umuhanyi mufise ari umwe, ari we Kristo. Umukuru muri mwebwe nabo umusuku w'abandi. Uzokwishira hejuru nawe bazomunyunyuza, nawe uzokwicisha bugufi bamuninahaze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iki gihe cy'ikarema hari ijambo rikomeye rigaruka kenshi, ijambo ryo kwicyorora, ijambo ryo kuzura n'Imana, gusubiza hamwe n'Imana. Mbere kikaba n'igihe tunahamagarirwa kwakira isakramento ry'ikigongwe. Murazi mbere yuko hariho n'ibwirizwa rya Eklezia rigira riti: naho uhora wishima ukavuga uti jewe nta manera, abandi nibo bacumura, jewe nta bicumuro mfise. Hano hantu banumva baza mu cemerezo ukamenga baje gutera inkuru na patiri, iga patiri je naho nje nta bicumuro mfise. Narinje ngo ubu n'umwanya wo kwirega, n'umwanya wuko umuntu yisukura, n'umwanya yuko umuntu asubiza hamwe n'Imana. Mukabona umenga abantu kenshi biratugora kuvyakira, kuko twumva umenga twoba tutanguye kwiyotsa. Mbere ugasanga muri bihe vya none abantu baranka kumva ikintu kibagiriza inabi. N'ubu Kristo ugashaka ukabona umenga abantu bashaka ubukristo bw'umuntu abasigiririza mu bintu byabo biberamwo. Imana bashaka Imana y'urukundo, mugabo urukundo rumeze nk'ikintu kidafashe, rutarimwo ubutungane, rutarimwo ikigororotse, rutarimwo ukwigora. Niko umuntu n'umuntu ntiyama agororotse muri vyose, ariko kandi si mubi muri vyose, mugabo agakenera ko mu bucuti bwiwe n'Imana, mu rugendo rw'ubuzima bwiwe, agenda aratumbera uko Imana isa, kugira ngo nawe bimumenye, bimuhe kumenya ingene ategerezwa gusa. Mu minsi yeze turumva Yesu agira ati ngo nimube beranda nk'uko so wanyu wo mw'ijuru ari mweranda. Aho ntarakomeye, kuko Eklezia iratwigisha yuko niwo muhamagaro wacu, niwo muhamagaro wacu wo mu ntango, niwo muhamagaro wacu utegerezwa kuduherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwacu, ni nawo muhamagaro wacu wa nyuma n'igihe tuvuye muri ubu buzima. Gira ngo mbere ni nayo nyinshi umuntu yokoma yiha ku kibazo gikunze kugaruka mu buzima: mbayeho kubera iki? Mbayeho kugira ngo name ndondera gusa n'Imana, kugira ngo nze nsozere ubuzima bwanje, urugendo rw'iminsi y'ukubaho Imana yampayeho hano ku isi rwarabaye ubwo kurondeza gusa n'Imana. Nimba narabaye patiri, nico noba ndondera ubwa mbere. Nimba narabaye masera, nico noba ndondera ubwa mbere. Nimba narubakanye na naka, nico noba ndondera ubwa mbere.
nimba nubatse canke ntubatse, nimba ndi umujene, nimba ndi iki, nimba ndi umutama cyangwa umutamakazi, imfuvyi, umupfaka. Nico ca mbere, kurondera gusa n'Imana. Umuntu rero ntibishoboka yuko yoshobora gusa n'Imana atemeye guca muri ico gikorwa c'ukwikorora, c'ukugorora umuntu w'imbere, c'ukuraba yuko umuntu w'imbere adasanga agerereye muri ibi nyene twumvise rero mu gisomwa ca mbere. Twumvise umukama bimubabaza akagira ati sivyo nari nkwiteze ko, gushika hagira ati nkuri imbere ububisha bwanyu, nkuri imbere ububisha bwanyu, nkuri imbere icitwa ikibi murekerana kikagerera iwanyu, ukamenga ntaco bitwaye, ukamenga nibisanzwe. Hariho inkota iri ku buzima bwawe. Tugire Kristo. Ntiduhave tugerageza ubuntu no kwihangana kw'Imana ko ari gihe dukora ibibi ukamenga birarenganye ntaco bitwaye. Umukama akagira ati ikibi ni nk'inkota iri ku buzima bwawe. Utemeye gukura ikintu citwa ikibi, ububisha, imbere y'Imana hariho inkota y'urupfu iri ku buzima bwawe. Utemeye iyo yindi nkota y'ijambo ry'Imana isobanura muri wowe ikibi n'iciza, ukarekerana ikibi, inkota y'urupfu iba kuri wewe. Ariko akagira ati kandi ngo kuwemeye kwigarura akisubira kwa kicyorora ngo ivyimbugwa bibumurengera. Hamukama agombye kuvuga ni imvugo nshushanyo kuvuga yuko ubuzima bubumusesekara muri we. Ngira ngo muramaze guhura n'abantu bahindutse bavuye kure mu bintu bibi, ukabona ko ibintu bibi biriko biragenda bibica, ariko agahindukira ukumva arimwo amajambo y'ubuzima, arimwo intumbero y'ubuzima, arimwo ugushaka imigenderanire myiza y'ubuzima, bigahimbara gose. Uko kwicyorora rero niko kudutangaje ingene umukama akutubwiye muri ubu buhanuzi bwa Isaya. Tugitangura ikarema, umuhanuzi Yoeli yaratubwiye intumbero imwe nk'iyo, akagira ati ni mugaruke ku mukama ngo mu kwicyorora, mu kwisonzesha, mu kwibabaza, mu kwirengera no mu kwitsinda. Uyu munsi umuhanuzi Isaya akaza nogira nti amwunganira, atwereka rero uko kwicyorora ingene atari bimwe bihera mu mutima ariko ataco byahinduye mu buzima bwacu, atari bimwe bihera mu bisabisho, atari bimwe byo kwisigisha umunyota, kuko twarigeze kumva abantu bafise insiguro zitari zo zujya munyota, ku buryo bw'uko ngo hariho n'abayisilamu barabaza kuwisigisha ko muramwe ku musi w'umunyota. Abari abantu benshi sinzi ko murabibona, harige mama kubabaza nti mwe mwahora he, gusanga harimwo aba protestanti, harimwo n'abaki bose baje kwisigisha umunyota. Kariya kanyota bakabonyemo ikintu magique, sinzi barabagira bati ngo ukisigishije ngo uyo mwaka bazi ko atazopfa. Nuko mwakisiguriye, nuko bamwihaye isigura itariyo. Ntihabuze benshi bazogenda bazotaha uyu mwaka nubwo baba barisigije kajya kanyota. Kaba kagira ati ivyo bintu vyose vy'imigigwa tugira igihe bitoba bivyaye indinganizo ihezigahi ugucyorora ubuzima n'uguhindukiza, n'uguhindura ibintu byari bimeze uku bigahindukira mu ndinganizo y'ubuzima bw'ibintu vya misi yose. Ejo kizamvise umukama ashingira cyane ku butungane, imisi yose kujanisha ibyo bintu bibiri. Hariho igisabisho kikajana no kuringaniza ubuzima gushasha, prière et action. Igisabisho n'igikorwa kigiye rero gutuma igisabisho cinjira mu buzima, ntigihere ngaha mu isengero ngo usange nticarenganyiza impome z'isengero, cinjire hariya mu buzima bwa misi yose kihatunganye, kuko wa muntu w'imbere yigenza uku canke akifata uku akavuga uku
akunga imigendere na mugenzi wuku aho hanze inyuma y'impome z'isengero, yabanje guhinduka akagira ati ndafashe ingingo yo gucyorora. Hana bibaza yuko umenga gucyorora byo garukira kuri ajya amazi badusukako. Ajya amazi arashobora guhera inyuma ataco yavuze mu mutima ngo ahindure inyifato n'ingeso aho hanze. Igihe cikarema n'igihe cyo guhangana n'ingiro n'ingendo vy'ubuzima bwacu kugira ngo tubihindure. Kandi mwarumviseho Yoweli akibitangura ku munsi wa gatatu w'iminyota, yavuga abantu bose bo mu mice yose n'abasasedoti arabashiramwo ngo n'abana bari kwibere nabo nyene boye kuza barahekenya ibere ry'umuvyeyi, ahubwo barihezagire. Arigiye umuvyeyi bari karonsa nk'umwana atangiye kumera amenya ka kugira yumve ko amenyo yiwe akora neza, akazara hekenya ibere ry'umuvyeyi. Yani cerekana igicumuro c'inyanduruko kiri mu mwana nahataraca ubwenge, kiramukoreramwo akababaza umuvyeyi, akababaza aho yo nk'ubuzima. Si igicumuro c'icomekerano n'ingene umuntu ari mu ikintu cagorodovye kuva kiva mu banyamama wiwe. Umukama akagira ati rero mwumva ingene adutumiriye kwicyororo uyu munsi, bava dutangana. Navuze ati genda mutangure kugira amanevene, mugira amaruwanje rutavanako, mugire ibisabisho, sinzi ibisabisho bikaze muri iyi minsi nibi kimwe ngo cyo gusenyura impome Jeriko. Si byavuze suko ari bibi, ivyo birafise uruhara rwabyo. Mugabo uyu munsi umukama aragomba kutwereka uruhara guzuza neza, uruhara rw'igisabisho umuntu erakabucyoroye. Uru ruhara kenshi dukunze kwibagira ku Mana. Mwumva ingene yabivuze, icara neza mu ndabe n'abariko barasinzira bavyemera gose bakanguke. Nimwiyuhagire mwicyorore nkuri imbere ububisha bwanyu. Mvire ingene natanguye, hunga kabi, hunga kabi. Harigiye guhunga kabi bidusaba guhindura ibintu ingene bimeze mu buzima bwacu, guhindura imigenderanire. Hari nk'umuntu yama arambirije, yama yicaye mu bantu b'abanyakabi bamugira ko influence mbi, mukama kagira ati buravayo gato, singutumye ku bana mugabo baveyo kugira ngo iyo influence mbi kuveko. Murabona abantu babishobora, ugasanga nk'umuntu akunze kugendera mu migwi y'abantu banwa inzoga nyinshi, ngo gira turu ya mbere akazana, yamara kumva ko akwije akamera nk'uhagurutse agiye hahandi ngo umwami adatwara ingabo, agacanyikiramo agaca agenda, bakabaguma bamurondera ngo uri hehe, jewe natashe nakwije. Yumvise ko umubiri wambwiye uti ukarengana ngaho uratanguye kwinjira ahantu habi, hunga kabi. Raba ibintu byose bifatanye n'akabi ukora, iyo migozi niyo migozi rero y'inabi uyicagagure kugira ngo usubire guhumeka gushasha, uronke umwidegemvyo mushasha. Hariho nibibi usanga bifatanye n'ahantu tubikorera. Sinzi umwana yigeze kubangwa aciye ahantu hafi y'akabare. Ako kabare se wiwe akageze ko ahasiga umushahara wose. Se w'umunsi umwe aragira ati kajya kabare je kama kamaze ku mushahara, nzohengera ngeze nko ku metero 20 ndagashikira, cemaguruka ncike nkazamyampi niruke ndakarengana. Arabigira amaze ukarengana nk'imetero 50, acara hagaragira ati ndatsinze urayo no munsi, tereka ronsubira inyuma ngende kwihicupa. Abasubiye gufatwamo amayeri y'igicumuro. Aho hantu haramuboshe kugiye hashitse, kontrole zose zibijanye n'inzoga zica zitakara. Hari hano nawe ubugira uti aha niyo ndahashitse, hariho ibintu bica biparangana, amafira cacika
nkuko womenga ni imodoka ikikanywa amafire igeze ahimboza. Murazi yuko bayitoye hariya ku Musaga, ntibikunda kwihagarara. Hunga kabi, tora ubwenge bwo guhunga ikibi kikuboshe. Nkuri imbere hunga kabi, menyere gukora ibyiza. Suguheba gukora inabi gusa, hajya kugira ngo duhebe gukora inabi neza. Mu Gifaransa baravuga ngo la nature aurait divide. Wakuye akabi mugabo hasigaye ikirohori. Rondera ikizu huzuza, kugira ngo ico kirohori ntikigume gihamagara ya nabi. Kandi iyo uri kurahunga inyosha mbi, gerageza ubwenge n'umutima wawe ubifatishe kindi kintu ciza. Gutyo niho ikibi kitagusamaza ngo usange cyagutwaye. Mukurikize ubutungane. Mukurikize ubutungane. Ubutungane bwo mu migenderanire, ubutungane bwo mu masentare, ubutungane bwo mu buzima bwa misi yose, kumenya guha ikibanzo kibereye uwundi. Tugire Kristo. Nk'ubu uricaye ngaha cyangwa uri kumva ijambo ry'Imana, urazi neza ko urujya urubanza rurimwo ikinyoma, genda urukureyo. Genda kuruhisha ubutungane. Reka kuruhisha ubutungane. Reka kuruhisha ubutungane. Reka kuyovya imitima y'abacamanza. Hari igihe tugira tuti ngo abacamanza gusa ngo nibo barya imanza, nibo babi. Mugasanga uri karabivuga gutyo nyene, nawe nyene afise urubanza yagiye kurondeza, kuguruza, azi neza ko rutarigo. Yari gukuri hajya kuri muri wewe. Reka guhera ivyabona bitari byo. Reka guhera ivyabona bitari byo. Ibi bintu bishika kure ngo mutabara abagowe, mutabara abagowe, mucire gwiza imfuvyi kandi muburanira abapfakazi. Aho Mukama avuze imfuvyi n'abapfakazi, nitubone gusa imfuvyi umwe atagira abana, nako atagira abavyeyi canke wabuze wo ubakanye. Hari gushaka gusanga abantu nk'abo batagifisa abavyeyi canke atanumwe bubakanye, mugasanga baranakomeye, barashobora no guhahaza abakomeye, abagifisa abavyeyi n'abagifisa bubakanye. Mugabo Mukama ngaho agomba kuvuga ba bantu usanga umenga ikibano kirigizayo kuko badafise ikibavugira, badafise ikibaserukira. Nimuze rero tuje inama, niko Mukama avuze ngo naho ivyaha vyanyu vyo bahindura gahama bizokayangana bunyange. Aho Mukama ariko aratubwira rero ingene nawe ashira mu iturufu yiwe. Bijya byakunaniye umenga ntibigikunda, Umukama arafise ububasha bwo kubihindura. Ivyo womenga we nta nivyo ugihindura, nta n'isura nziza ushobora kubuciha mu bantu. Upfa guhaguruka Imana ikakumva nk'umuntu ashaka ko ibintu bihinduka mu ntumbero yayo, ubu yihamagaye iramanuka ikagufasha. Ngo naho vyo tukura nk'inginagina y'amaraso bizosigara bisa n'irirenga, muramutse mwemeye kuganduka ivyimburwa bizoba murengera, mubure aho mubishira. Umuntu yicyoroye muri iyi ntumbero mu gukura ikibi agakora iciza, abahamagaye ingabirano y'ubuzima kuri we, aba yiyugururiye inzira y'umugisha n'umuhezagire w'ubuzima kuri we. Ikarema itubere uwo mwimenyerezo, umwe wese arabe ku ruhande rwiwe, kugira ngo iki gihe kitubere igihe cyo guhamagara l'abondance y'ubuzima bw'Imana, umugisha n'umusesekara w'umuhezagiro w'Imana ku buzima bwacu. Amen.